hari ukanza ubanza we kwanza inonzo vuba iba mu mujene mu gisagara ca Bujumbura. Yes, bon abari ibintu byiza kandi bimeze neza. Bimeze neza gamta. Neza gose. Je ndaryohewe muri gitumo umugani w'abanyarwanda. Jewe nanje rero namashika bigeze. Wabashika bigeze kari vraiment. Yes. None entrée. Igitunguru gishiramo ko on. Ego nuko nyene byose no. Umujene wacagomba duhende. Shaka umenyereye ibintu byo mwisite. Basisuri. Oya vyavre umurete barakubita ko onya uri mu makoto. Neza. Uraza kuwujya wumva ukuntu bimeze. Wara ahicashiramwe akandi kantu. Cashiramwe akandi kantu bitwa kajambo. Urabona nk'ibi mwe nkimo bimenyereye. Akashakana je kumbwira ngo sivyo munsi te kwere ndapende. Bimwe ntimo bimenyereye. Kwere biragoye kwere bino. Oya vyavre iwanyu mwebwe bimurabimenyereye. Oya sijewe gusa ntacu. Iwanyu murabimenyereye none. Baje batipe bakina amakato y'abana bari ngaha kuri ntuzenya. Kuri foy. Bamwe babacanga amakarato ko bajya bakamare. Baje amabarande amahera ko. Barande amahera. Umuntu utarava ruguru. Za ngagara ntola ngagara. Umuntu yazanye business ya restaurant yarahombye. Kandi habaye abantu benshi bipange abakongomani. Ariko kubuguru yakabare amaze kugura ubundi nkabune bungose. Ariko wa restaurant yarugaye aromoka. Abantu bapaze bongagara abantu bambere barira kuko bajya mu Kamenge. Kano kabato hagucumura wirinda kubabara no kubabara wirinda gucumura uhita mwiki fumo babara wirinda gucumura subiramo kandi wiyumvire yego hakubabara wirinda gucumura no gucumura wirinda kubabara uhita mwiki ufise mu gihugu umwe mu basimeza jewe vraiment musi ndakubona mu rubanza rwa Modeste arakajamo numvise ariko akabagusuraze nako bakurikirasha kumenya n'ababox abantu cyo kumenya n'ababox ni sawa bati jewe vraiment maze imyaka myinshi izina siyone mugabo vraiment ndakyo sebwa ndagusavye umwere muntu nukuri sinari bwamone vraiment kana aryohewe ago je naryohewe kuba namukoze mu ntoke hama kandi nabifashe nk'intahi ikomeye cyane gose kuko gute umemsimize dufise ngahanyu Marles yagomba kubiheba yagomba guhunga impano yiwe mutifu ngo agiye mu mahanga iyo boarding pass yaheze ariko nkaguma ngenda muri ewana nkahengera nk'umuntu yinjiye acishijemo yuguruye nanje tukaca twinjirana aca ngenda hahantu rero nkaca nsoma ibintu nkaca ntora ibintu kuri make nkaca nshira babandi babage abantu abamama abapapa bari hariya injya yamaji kwera ibintu usanga bicurizwa n'inkoko ahamona ntagikunda inkoko naraziriye cyane kabarundi turiyeme ariko abarundi turiyeme. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomenizera ko meze neza muri sumyirwe canke muramusevana muri my name is Frank the answer in African TV. So ndagwikaze twekana mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza mu Swiss ndetse mu bihugu by'abara ndavuga mu ndetse na Arabie Saoudite mu gihugu cy'abaye kaze ni African TV kuri mushasha kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira kumeze kubaka umuryango munini. Yes, numunsi udasanzwe abana ko turi kunzu nziza amusigaye ca Bujumbura. Yestozagana byinshi bigiye bitandukanye musanze umuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye benshi bamuzi n'abandi batamuzi ariko no munsi tugomba zo kumumenya amatumenye byinshi bitandukanye. Hari ukanza ubanza we kwanza inonzo vuba iba mu mujene mu gisagara ca Bujumbura. Yes, bon abari ibintu byiza kandi bimeze neza. So tuje kumura muhiri wiwe ugazoganira byinshi bitandukanye amatuyagi kandi mu rugendo rwitwa MC Marles numwe mu bakunzi b'umugwi wa Barcelona wamukora amateka cyane ku isi ndetse n'atandukanye. Yes, nguyu unya nkuko mubibona iwanyu mwiga abajene murateka murunama muri gaze nkuko ubonye vipi mzee neza cyane neza cyane nani gute yego kwi uya none suri d'abord kwanda gusanze mu gikoni mugabo kwanza umujene gute umujene aje mu gikoni kwikora ibintu nk'ibinyaga muzee mutani turarongora dituragira mariage urumva nitwege ndi papa nk'imama uva ko ni umenya ko wafunguye cyangwa utafunguye yego umeze neza rero ndaho meze fresh please irabune mu gentleman ndizera neza ukimubona ucubanye mu makora mu gentleman akwiriye kandi ameze neza ariko kandi agomba yitekere ugomba utekere iki ngira ntikakarete tuntu nk'utwo kandi ababirire mwibana mukira abajene mudashaka kurongora
kwikimwa mu mutegura utuntu tworoshe gusa muta umuntu agera ndiyigaze ntinyankiye mukama w'ikigongo aha aha muraku uyasa nk'umuduga muta aho irakunze voilà tuma rero ibi bintu tutabitunga twese kuko ubuzima buragoye utawucana n'amakara basukibira ibaze kunenzwa n'ibintu bizeyo gute rero neza neza gamta neza gose je ndaryohewe muye gituma umugani w'abanyarwanda jewe nanje rero namashika bigeze wabashika bigeze kari vraiment yes ramusa d'abord abakunzi ba African TV abadukurikirana baramutse mugabo na vibe yawe je ndakutse na vibe yawe ndagusaba hello guys mumeze neza mumeze mute je ku ruhande rwanje meze neza nagira mbanze ndabipfuriza umwaka mushasha abakunzi ba African TV hama n'abakunzi cyane ba FC Barcelona yose yes yitwa MC Marlesh jewe ndamuzi cyane mu manza zitandukanye hari ubanza twahuriyemwo uwo munsi aranyemeza vraiment ndavuga ati yego uyu mujene cyanumva ashaka kumenya sinzi ko buhibukana twigeze guhurira we Musa ngatavyo wibuka. Bo imanza nkora ni nyinshi mugabo ngira ashaka kuvuga manza z'abagwiza tunga. Je nanje ngendera mu manza z'abagwiza tunga. Bibaza urubanza nako abagwiza tunga umaze gukora. Yumvire urubanza rw'umugwiza tunga rw'abagwiza tunga umaze gukora. Naje niko urubanza twahuriyemo. Okay, ndibaza ni rumwe muri izo. Antuka ni rumwe muri izo. Hariho gwa Sioni. Hariho gumwana donc gujya mwana wa Sioni. Hariho ubwo nakoze jo bundi harimo ndekatubane harimo n'uyo wantuze nyawamira abatunzi benshi urumva ndavyisangamwe nuko n'urubanza rero rw'umukobwa wa Sioni hamwe na Modeste igwo rubanza kabisa nako ndavuga ati uyu mujama cyane umva shaka kumenya uwo muntu mbega Marlesh ninde ushaka kumenya umuhungu ninde kwanza ego Marlesh ni izina ryagerera amenyekana okay boke ndashaka gukara ego ndaguherekeza no munsi ndaguherekeza no munsi ujya tuba turi ku ego ni izina ryatangwe kumenyekana nka Habimana Justin Habimana ego hamana cenkiri ruguru nitwa Habimana Justin mugabo yabagetse mu gisagara baca bahindura amazina ngeze bajumbura ibintu bigenda birahinduka mu nyuma haraza Justin Marlesh ubona hariyongerera akantu ka MC Marlesh rero iyi entertainment cyangwa muri ko murantira izina rya MC Marlesh n'ijya ndiko ndadogera yes MC Marlesh wakuze umwana umeze gutega moto pardon wakuze umwana umeze gute nshaka tuzogeranya Marlesh tuza tugereranye wa wundi Justin wahari ataramanuka amatugereranye na Justin Marlesh amace tuza kuri MC Marlesh Justin Habimana je nakuriye mu ntara ya Kirundo uri umunyakirundo gamo cyangwa tuma abanyakirundo barakundana cyo tubasobanza kwa Modeste ubavanya kwa Modeste ego tuva hamwe hama kamwana wa mama kakora hama none entrée gitungura gishiramo ko on ego nuko nyine byose no ashumuje no wacagomba duhende shaka kumenyerera ibintu byo mwisite basisuri oya vyavre umurete barakubita nko onya uri mu makoto neza uraza kuwujya wumva ukuntu bimeze wara ayicashiramwe akandi kantu cashiramwe akandi kantu bitwa kajambo Ona nk'ibi mwe ntimubimenyereye akashakana je kumbwira ngo sivyo munsi te kwere ndapende bimwe ntimubimenyereye kwere biragoye kwere bino oya vyavre iwanyu mwebwe murabimenyereye oya sijewe gusa ntaco iwanyu mwe murabimenyereye none nuri iwanyu mwe murabimenyereye n'umukameramani naze kwirena bana nuri wowe ntabimenyereye bino bintu oya abiboneye kwa Justin so rero Justin nuwo mu Kirundo jewe na bo nari umwana kubagana kameme byo sinoreka kubivuga umwana kubagana mu tuntu twishi cyane gose tw'ubuzima hama kwishure baranzi primaire aho nagena ndayigamwo narakubagana cyane mugabo bigisha barankonda kameme ko narakubagana abanzi n'ubwenge buryo hajya umwana kubagana mugaza ubwenge biratuma bigisha bamukunda rero nk'abantu twiganye barabizi si tubarambaza mu ishuri nk'ikintu cy'igiharuro cyoje abaze ko babaza jewe ubwo nawe urabyumva yego kwe nuko hama
urumva muri ivyo surtout hoho narakunda gukina kapira nkiri muto. Wari umufootballer. Nari umufootballer narabikunda. Yeah. Hama navyo nyene nkagenda ndidemaka gutera inkuru cane gose. Mw'ishure urumva ko kakano ko mw'ishure ko kuderanja mwigisha avuza ko kaburashizemwo akandi ivyo byose vyagiye birakura. Ravyo nk'ubu murete ndageze guhindukiza. Kubyunyemeze gira vyabindi bagira uko oya abijya ntaragera. Bijya ntiharagera. Urabanza ukumviriza yuko munsi atagapfungu. Avyumva. Hama bajene mu birabe bino bintu se murabikora iwanyu. Mubaka akanico kajejwe uraheze ukumviriza ukagira uko bati bishobora kuba ari amavuta turabadepyize kabisa kacugira uko. Sana ndashaka yuko umurete usubira gufata munsi ucushiramo utundi dukoto dukeye kacugira ibintu nk'ibi. Avyumva chawongera baratinjije igisagara kwe kagira afeta washize amakunyu canke magi ego nashizemwe akamagi birakwankiye. Canke nshaziza hejuru shaze imwe iri munsi. Nubigize ubibona imwe iri munsi akana kantu nari nibikiye kugira ngo tagira mugandaza kuguha wose umeze neza utamfepa. Wala nuko hama Justin agenda arakuruko. Mu nyuma naje kumanuka ngaho i Bujumbura 2010 nje kwiga amashure novuga yuko yari secondaire. Ego hama ndagirirwa ibakwe naho nyene biguma bigenda neza sinadubuye cane. Oya vraiment kubera kakantu k'ubwenge kagumye kagaruka ibintu nyene mugabo toujours akaguma hagaruka ikintu c'inkuru mw'ishure. Naratera inkuru cane gose abanyeshure abaki burya umwana aza gukuza ikintu azobura ukibona akiri muto. Rero ofila mesure nagena ndatera inkuru mu marigara iki hino hino ewana abantu bakamenya etablisse mugasanga urazi ko ari abana barinda bava ku iryo shure batazi. Rero situtera inkuru kaco uba n'umunyabwenge na directeur usanga ko. Rero ndasohoje abantu twiganye ndababona hari abako barambona. Wize hehe mu Kirundo? Mu Kirundo nize kuri Urban Kirundo nyene. Hama mfite ngo manguciramwo ukuntu nta kibazo vrema utuntu tw'utujede iwanyu. Umurete murawutekana jambo canke ibintu mubibona mu masinema gusa. Voilà chameza nkasubiza hahandi kuri jambo. Kugira ngo ya indiri hehe yindi iri ndani igira indani. Umurete wanje uratunganye mu mwanya muto ndashobora kuwufungura hanyuma nkaca nja mu mirimo yanje ya buri munsi. Hajya nibwo ubuzima bisubiza mu gatondo imbere yo kuja mu turimo twa buri munsi banga gukubita akantu koroshe ngaha. Ndavyuka nkakora du pompage hama mba navyo centre tanda ndi umukretien ndasenga hama nkakubita agapompe kidogo nkashiramwo akantu hama after akantu kagura aje umurete ndawutunganije. Nzimya gaze yanje bwawundi irosha ubuzima. Voilà. Ibintu vy'umujene urabibona nta protocole nyinshi. Karibu muri salon de salle. Yes, asante sana. Yes, numwe mu bajene ubona neza ko vraiment ibintu bimeze neza umuntu aziruka mu gatondo ategura karete kiwe hama ubuzima buca bubandanya acayigira mu burimo bwa misi yose. Yes, aho tuvuganire byinshi bigiye bitandukanye hama kandi tunagurire neza rero byo tuganira kuri Justin si Marlesh wese turaza kumwinjiramwo iyo ugeze nk'imbere gatonya so bya gukorohera ho. Kugira ngo yege. Yes. Appétit. Murakoze cyane gose. Nuko rero MC Marlesh yagiye arazo. Nagenda amenyekana surtout ku ma établissement yiwanje aho nagiye ndiga. Hama genda nyine ndabona mengo gutera inkuru mu nyuma byo
uzokuviramo ubuyi byo byarira umusaruro garantireta no muri famille hari ukuntu famille turatera inkuru cyane rwose ndanayiramutse ahantu iri abari mu Kirundo n'abarino ndabaramutse ndababwira ati ndabakunda cyane. Yes, ni MC Marlesh mwumvise ingene yakuze ndetse n'ingene yakuze yumva ikintu kirimo mwe cyane gutera inkuru kuderanja cyane gose mu gihe abandi bana yari deranja mu ishuri ategeka kuba ari urugugu. Uzo revra kenshi abana bagorana mu ishuri babuhuha. Oya ego kenshi mugabo je rero jewe Imana yarampaye ubwenge isi datanga. Ego urumva uko naratera inkuru muganga nkabanze n'ubwenge mu ishuri kagera. Aho taho turamenya Habimana Juste. Cyo tuzare kuri Juste Marlesh. Juste Marlesh jaje gute hama kandi mu rugendo rwa Juste Marlesh ibintu wahuye nabyo. Juste Marlesh yaje kumenyekana ça fait 3 ans ndiko ndakora ibi bintu. Ni kuvuga yuko natanguye muri 2021 kuca ego kuko ino mwaka wa 4 2021 nunatangura kubikora laki umuntu umwe angomye arambwira ati umfashe urubanza umuntu twakorana ku kazi hanyuma ndabwira ati nta kibazo ati wo modera ndabikora ico gihe mbona birakunzwe bimaze gukundwa ndaronka felicitations zitari nke about y'abantu nze bari baje mu rubanza waturyohereje urubanza mbona bimeze neza okay ante turashaka kumviriza cyangwa okay man umvirize we kwanza mbari sawa neze nzana karusha agafurushite nzagafurusha ameze neza yes ikanacho sige uri kurababwira muri urwo rugendo rwose imbere yuko utangura kumodera Juste Marlesh mu gisagara cya Bujumbura no shase mu gisagara cya Bujumbura gisagara kirabanyuzura zimwe muri experience wahuye nazo mu gisagara cya Bujumbura aho wagiye uraca aho wagiye uraba nizihe. Okay mbajije ikibazo bigoye cyane rwose kugira ngo abantu bamenye bimwe mu bintu wagiye uracamo bavuga ati gabundi uyu muhungu nuko we cyambere je nkizi Bujumbura naranyuzuwe bien sûr nibaze ko nabandi bose baranyuzuwe si jewe jenyene surtout narifise kubera mu ishuri twakuze twiga Kagabo na Keza hama jewe namanutse shaka kubanza kumenya mbega Kagabo ninde Zebede ninde abantu bariho exactement bariho niyo nkuru wari ufise bwana nico kintu urumva twariga ajya amashusho zikubona muri primaire batwigisha ngo Keza hariho n'igisomwa nibuka ngo saye on part ngo on peut nyambari on peut mettre la lettre kwa ibintu nk'ivyo ziko ndavyuka neza nyine cyari gisomwa Kagabo nyambari yafata imoto ibintu nk'ivyo ufite twe dufise indoto zo gushaka kumenya abo bakaga ko batubwira ngo bari Bujumbura ngo bari hehe bafashe bisi rero ikintu ca mbere umva gute ndakwemeye kabisa rero namanutse mpiga Kagabo ndavuga ati abantu ntageza guhura nabo ndabaramutse ati narabakunda cyane rwose ndishore rero nza gusanga ntibabaho nabaye n'abantu baje witeze uje kubona Bujumbura shocked for the first time mu nyuma naragize inuze nyakuze bibona umuntu ari karaza kugira ngo je grand frère niwe yaje kuntegera manutse hama birangora ukuntu ndamurangira ahantu nari mpagaze ndamubwira ati ndi kuri pharmacie ngaha kuri Gare du Nord as you know ma pharmacie ni menshi gisagara ca Bujumbura surtout kuri Gare du Nord urumva bya bitoye urumva niyo nabona niyo repere nabona none wari kuramenya hama mugapa après yarantoye avec n'imizigo nari mfise inkoko igitoke bisashe arambo Ewana toto umtoto waruguru nyene Twabirimani yinjiye mu gisagara ca Bujumbura ngande medise atari abantu benshi batari bwamanuka ngaho Bujumbura benshi atakakumanuka ubunya kuva 2018 kuza 2009 ego guco rero par après ndamenyera utundi tuntu nagenda ahura natwe tudusanga nyine tunyinjiza mu muji baje batipira kinama kato yabona bari ngaha kuri ntuzenya kuri foy
bamwe babacanga amakarato ku bajya bakamari bajama barandiye amahera ko barandiye amahera ajya bahimbira sha muntu utarava ruguru naje barankoreye ko baranyenga kuri fo barankoreye kabisa telefone kweri yagenda kweri yaragiye wara wumva si jewe jenye ngo ya vraiment turi benshi rero bajya bajama nenge muri ville ngo dukini kate ikarata ndayibona nyene uyibona aya mahera ndayariye kabisa wewe nabwo buntu bwo kwigira ubunyamoje beke ngo mu Kirundo n'abanyamoje iki n'ibindi ati ijya karata ndayariye muta canashirako nshizeko tye ya karata ndayibura ubwo ndariwe aho ako karambabaza cane gose cyane go kweri abandi bantu bigeze kunya amahera nibajya abantu bacuruza amashanete ya fo ebona hari igihe aho muri ville kuri plaza cyane kuri plaza yes aya bajama araza umuta ndashituye umutsigura ngo ni mushashe ngo ndawuvyuye ubunyene buteo kujya kunushika mu gisagara ukabona abantu bose bambaye amashanete nanje kabisa ntegereza aje kwambara ikintu cishanete mutabaraza ico gihe narafasha umutante wanje muri village market kudandaza impuzu z'abana urumva rero nari ngiye ku kazi baca narankubitiye ntuze duhera dukeyi twati bora abantu foko ndayibura cyane gose urumva kwa kuntu ugenda uri integra mu banyamuji ndayiraba mbona kabisa irapima nka 30 gram ati umuntu kwera ngira ndayirangura acara yimba himpaye nahiguze amafaranga hafi 100 kombi 100 yego ya demiri ico gihe yico gihe yari menshi cyane yarankubise ambwira ati we muzigo ndawubyuye nyene yego kweri muti ca ndawugore ca ndawamba agenda wambaye muri village rero ikintu cyari gitangaje abantu muri village umva n'abantu b'abakoneseri b'abanyamuji barandaba baraguma nkabona abantu baguma bandaba kumbe nembaye ibati gishanete ndagarora bo kumbe nambaye ibati gishanete oyo mugenzi arazirambwira ati ico kintu kagusarisha kiruzi ko atinye ikintu igihe ico kintu wambaye nibati isisha neta cyandakura nahimye muganda avuga ati kame burya ni Jeannette je ndayiguze ejo bundi vraiment nta n'imisi myinshi heza mugabo bari baguhabuye n'utuntu twagiye turanyinjiza narigeze kuzimira nigeze umunsi umwe nigeze kuyubira ku nzoga kwaje nakoze atanzogano ngeze kuyubira ku nzoga imukiyeri kimwe ubundi Jeff umutwe mutoyi sindezista inzoga sindazakira mu mutwe rero urumva negeze kunywa ikiyeri kimwe bya bintu by'abapeto mu muji bakubwira ati soma n'ibintu bisanzwe iki n'ibindi bakumutante ari Bujumbura ntreta urumva ndiko ndegera mu bintu by'agakiza nta bintu by'inzoga mugako msi nyene ariko akantu ko kuvuga ati reka nyine nanje mbe mu bandi bana ko situkuba mu ngagara aho guteza kubusoma mengo ni regrema yaho y'abanyengagara bigavuga abanyengagara muri hose ndabavuze nabi yego guza ngagara ntwala ngagara umuntu yazanye business ya restaurant yarahombye kandi habaye abantu benshi bipange abakongomani ariko kugura yakabare amaze kugura ubundi nkabune vungose ariko wa restaurant yarubwaye aromoka abantu bapaze mu ngagara abantu ba mbere barira kuko bajya mu Kamenge bava mu ngagara bajya mu Kamenge uvuga mu ngagara abugura ama restaurant bose barahombye mugabo bugura inzoga acho bakana ubundi bune ukuruhanze nk'ubundi barateye imbere rero nanje uwo munsi aho batirekana soma gacupa cyari kige baza kiri nk'inzoka mengo kudo kuko imba cyakera kandi ibyo byari bikaze rero bijya bishasha ntumbaze je nanye mengo gushika hagati sinibuka ariko ndatubwenge vraiment complètement rero ndayobeguye ntaha
twari ngaha haruguru kuri Hope hariho kontineri hari niho twanywere tuvuye gukina umupira yes rero ndanwa ikiyeri basho uwo munsi narayoboye nta kugira ngo subire kumenya ahomba byansabye gusubira hahandi nja kubabwira ati majo jewe rero byanse nayobewe muhira burya baca bamfatira umutaxi vero baramubwira ati mutwara hana muri quartier 5 barabara ukunuku iwana aca hamenya burya nabaye oblige yo gusubira inyuma urumva muganda hatoruko yes uni Justin Marles ni umwe mu bantu mu gisagara cya Bujumbura amaze kubona byinshi bitandukanye ariko kandi ni umwe mu bantu nuko turavyinjiramo neza amaze kugerageza amahirwe yo gutera imbere no gushika kuco yipfuza no mutumwe mu misi beza dufise mu gihugu mu manza zitandukanye mu event magia atandukanye mu maconcert y'ama gospel cyane gose urumwe mu bantu bamaze kwimetriza ariko muri zo zose rero tuza kubandanya ndashaka yuko tuza kwinjira mu tuntu twinshi dutandukanye bose ndaje mu maconcert y'aba gospel ariko ndabyipfuza urumwe MC mva nta namwe wimiriwe nta namwe nimiriwe yes uvuga ko concert ya gospel urashobora yes urashobora kuzijamo ashaka kuba mu MC mu makampani atandukanye hame ikindi naco numwe mu bafana bakomeye cyane gose ba Barca ako uyumva gute kuri kukora ikiganiro wambaye ishati vraiment ariko nawe vraiment ya wasi no mwemerera kubona yakora ikiganiro yambaye ishati vraiment yiyinya mu gihe hariho impuzu nziza isa neza itesa ama kandi shacho twisohokera hanze basi twisanzure sako tugana tugize basa ya mbere pito imayo ya mbere impuzu ya mbere nziza iyi ni mayo iriko iratuma abantu benshi banwe igitoro muri bibi bigoye ukuvuga ufise iyi ntutonda kuri station ugiye kunywa igitoro meme no kuri bisi ntutonda ijya mirongo ahantu hose bisaba gutonda ntutonda utondeye isukari ntutonda ego ni ukuvuga umuntu afise ijezi ashaka fuko Barca itsinda aca yitwazanya agenda yambaye afise ama opportunity menshi uwo munsi nk'ubu ojesi no kubwira ibintu byinshi maze kuronka kubera ino mayo Visca Barca Visca Catalunya muri rijoro yarekoze amateka adasanzwe cyane kubita remontada muri Champions League nimwe bidasanzwe tukonye tugenda ajya nyamuco wambara iyo mayo ko nshaka kubona wambaye iyo mayo I'm coming imwe mu myambaro myiza mu yambara kabiri nibaza ko muri Visca Barca Visca Catalunya karibu mtama yes asante sana wangende ibintu byose wanatani wogesera ariko ni sana ariko ubuzima bw'abajenerere burya huragoye kira tubwira igituma adashaka kurongora ewe nureka kurongora ko muri gisagara ufite ubuzima bwiza rero abantu bambaho nk'abaseribateri naje gusanga atani umuseribateri azinjira mu ijoro kubera biragoye biragoye nta mubimenye murifuza cyane nta museribateri azinjira mu mwami w'Imana oya kubera ariko ya kubera mugende murongore oya vya bisiri nta museribateri azinjira oya yo ni black naho byanditse mugabo nta museribateri azinjira mu ijoro kubera hari ibintu abatararonka cyane ari iyo utarakubitirwa mu nzu waba uzirasiyo umugore murabana ngo umenya ko kantu k'ubuzima kagucangamura rega abantu bibaza ngo ijoro riroroshe yego ijoro ntiryoroshe hariho ibintu baza gucamwo kugira ngo kahise ukomere uri umugabo rero ibyo bintu baseribateri murongore uya niga nawe urimwe rero nawe urimwe jewe iyo ndiko ndabivuga oya je ntibindaba nibikura bagute kandi nawe urimwe kandi uri mu bandi ibyo mvuga Abone murakunda ariko tubeshirita kuri mwumva ivyo mvuga ahubwo ntimurabe ivyo nkora mwumva ivyo mvuga ko bavuga je nanje ntimurabe ivyo nkora avyumva ntimurabe ivyo nkora mwumva ivyo mvuga cyane cyane kuko ndahanurira abantu kutagira ibe kwitwara neza akenshi kuri statimbo kuri kana statimbo wanje ndo umuntu akunda guhanura cyane ntibivuze yuko mu kirundi nto baca umugani mu kirundi ngo nubwo ntafise inka sinca nyobego iyo zitaha
uravyumva rero no kuvuga yuko turabibona rero guhanura kugira ibiki ibintu bisa so rero jewe nanje nzubaka mu nterere basha mu nterere mugira aba mariage ku bwishi ndonka amahera hanyuma nanje ndongora uri kurongora ca ndongora mve mu buzima ashaka hari mariage nk'amajana 5 uzinjira kwe kandi usanga uzize nka mariage nk'amajana 5 ku mu msumaje nk'amajana 5 amajana 5 nibaza ko ari nyinshi ariko kamera okay nk'ijana basi n'amaburire yego pourquoi pas akijana soko n'uyu mwaka nyene rero dufise imana kandi imana oya bisaba ko abahari Eva bisaba ko abahari uramubonye imana oya Eva uramaze kumubona wa Ngusanga utana murunguru badawugire kintu karakubaye reka twibanda rero tubandanye reka ntaco twibanda reka kumbaza ibintu bya Eva usanga ataraboneka yes ibyo nabyo uzi ko ataraboneka kuko yabonetse iryo nibanga ryo ari abajene batemera ko ba Eva babonetse niyo abajene batavyema ariko nta yes katuniye hase mutuntu ntundi akora avuga ko uri umuntu ahanurira kano kabazo hagucumura wirinda kubabara no kubabara wirinda gucumura uhita mwiki subiramo hagucumura wirinda kubabara no gucumura ahubwo no kubabara wirinda gucumura wopfa umubabara wirinda gucumura subiramo kandi wiyumvire yego hakubabara wirinda gucumura no gucumura wirinda kubabara uhita mwiki nawe muri commentaire uraza kutubwira uhita mwiki yego wobabara uri kuririnda gucumura mbaza kubera kubera nta byose bisaba ikiguzi hanyuma ikiguzi ni prix à payer ni ukuvuga ni ikintu utangira nyine amaraso ntona Yesu kugira ngo aducungure ku musaraba yabanjije gukubitwa arabambwa ararankwa byari bibabaje cyane gose ku buryo no mu kugira ngo Yesu aze gucungura isi byari byagoranye mu ijuru bari babuze umuntu n'umwe aza gucungura isi mugabo we waritanga arazi kubera yarazi ububabare agiye gucamwo rero ko ari kugira ngo twege tuzobeho twidegembya par après rero mugabo iyo ngwano n'ubu abakristo turacayigwana muri uku kwirinda gucumura turababara nkabyumva turababara Bible ivuga ngo banza wiyanke kugira ngo nkurikire kwiyanka n'ukwanka amabezwe yiwawe uravyumva ibintu biryohera umubiri urumva nk'ubu je ndashobora kureka kudakora iki canke kutagenda muri ibi kutaba muri ibi suko ntaba ndabikunze imba ndabikunda wanashaka urumva kandi nanje mba numva iyo bezo ndayikeneye nkabigena kubwiye byo kunywa inzoga suko nanje kunywa inzoga bitari binyoheye uravyumva mugabo kubera kwanka yuko mu nyuma wogwa mu byaha cyangwa wogwa mu bintu utateguye uremera ukababara muri ico kintu abagenzi bakagutuka yego wanashaka umubono ntaco uzovamwo n'ibindi byinshi berekeje cyangwa umuntu akazahubwira atakakantu tugakora ko muri iyi way bavyumva ubibona gute mugabo ugasanga muri iyo way ariko arakubwira ni way idashobotse so rero muri ico gihe nubwo peu importe inyungu byo babizana uraheza ukabiheba ukavuga ati kubera amavalere yiwanje cyangwa icyo nshaka gushikako urababara nyine mtsaba urababara ukavuga ati chorese hagucumura wirinda kubabara no kubabara plutôt no gucumura kugira ngo ntuze kubabara wazi ari nkino babaruka kabisa ukakubitwa kabisa gose kwera kandi bari kwicumurira akantu kamwe mu buzima bukibandaniriza wari kuvyura ahantu idiri ambuzima bukabandanya hamukareka kurara inzara ukareka kubabara utuma none wicumurira amukababara rimwe kubgaye wohita mwiki muhitemwa neza muhitemwa neza kubera Yesu yaje kuducungura nawe yahari ikiguzi yarishe nawe rero mu ntambara gwana nazo nawe rari ikiguzi wigura ndakubwira ikintu kimwe my friend muri ino si ibitugerageza ni byinshi ubu ngubu biriko biraza ni byinshi cyane gose rero utirinze nyine wemere kubabara kuko uyu mubiri dusaba ibintu byinshi byo kuryoherwa hahiye hahise
twebwe abajene twebwe usanga unibana iki uhura n'amadifficulté menshi cyane gose akomeye rero iyo utavarohije agaciro sito agaciro k'ico Yesu yakoze ku musaraba hanyuma nawe umenye n'ibyo wirinda kujamwo no kutabamwo nico gihe uba uriko uratomba down. Umwe mu MC beza dufise mu gihugu, umwe mu MC meza jewe vraiment musi ndakubona mu rubanza rwa Modeste arakajambo numvise ariko akabagose uraze nako bakurikira kumenya n'ababox amaze cyo kumenya n'ababox ni sawa bati jewe vraiment maze imyaka myinshi izina Siyoni mugabo vraiment ndakyo ndagusavye umwere muntu nukuri sinari bwamubone vraiment kandi aryohewe ago je naryohewe kuba namukoze mu ntoke hama kandi nabifashe nk'intahe ikomeye cyane gose kuko hajya ijambo ry'Imana rivuga ati nzogukura kucavu nkwicarikane n'abahambaye kuba nariko ndarongora rujya rubanza ariko arakumviriza Siyoni n'abandi bantu babubahwa bari mu rujya rubanza hanyuma bagatega amatwi jewe n'ibirofana ariko ndavuga n'ukuri kwa Mungu Devo yo nigire gukora urubanza kujya nabivuze ubwa mbere nabanza nkasenga nkabwira amano nyobore muri ibintu ngiyemwe naco mfise nobwira abantu wewe wabari wumpa ibyo kubwira abantu kuko mu rubanza tuba dushaka yuko abantu buzura umunezero baryohigwa apana ko twama muri bya bindi rero ndabwira Imana ati impa ibyo kubabwira si tubiba twenza rero je nta kintu nari kubwira abantu bari mu rujya rubanza je nanje nararavye ndivuga ati none gamana ni jewe juste ngahantu dufeke nivyo vya MC Marriage ivyo nivyo ni Habimana nyene ni Habimana ari hano hantu mugabo bagatega amatwi bakakumviriza atari akoro bagwaye n'umufungo banakurishemo avyumva rero jewe novuga ati ni rya jambo ry'Imana rivuga ati ntaho ntukura umuntu kandi ntaho ntumushikana kandi ni nkuko atahitomo yo yagushikanye hariya nuko nayishobora kugukurayo ikakusubiza aragazitateka ngo ndakuvuga ngo Imana yagukuye ruguru niravye bagira kirashobora kugusubiza urabona witware neza rero krende ku bantu babikanga igihagararo cyangwa bikanga ibintu bikanga izina ubustari iki calm down tulia ubuzima burahindagurika isi iratwigisha ku buryo bidasaba ko turinda kuja mu mabible gusoma ibitabo mbega basamwera byagenze gute ba Dawidi byagenze gute ntabwo isi nyene ibintu biko biraca ngaha ku isi byo nyene biratwigisha mu kibano hehe pour dire yuko ahantu hose Imana izogushikana ibuka yuko utabaye uwa mbere kandi ntubaye n'uwanyuma uravyumva so rero ntusuzugure abantu size hasi ahubwo hari ikintu abantu tudatahura burya Imana iguhaye gushika hano hantu nuko hariho abandi benshi bishaka yuko nawe uzoshikana ahantu kandi iyo umaze kubikora wowe ihituguha iyindi level donc iciguha iyindi level y'ubundi buzima ahandi hantu kugira ngo ugende urazamura abandi niyo mission mu bisanzwe dufise ngaha ku isi twese Imana ishaka kutubona tubayeho neza uravyumva rero biratangaje umuntu kubona haraho Imana yamukuye hanyuma nawe ntakureho ntagira hakura abandi kandi ntiyarahajyoherewe yompi kuko uwo kubyatsa umuntu agusubize muri bwa buzima ntiworyohewe urumva podiruka bariyo barakeneye no kuvayo barakeneye uwo munezero uri kuracamo so you have to do that kugira ngo nabo baronke uwo munezero gute umemsi mwiza dufise ngahanyu Marles yagomba kubiheba yagomba guhunga impano yiwe mutifu ngo agiye mu mahanga none ivyo bizanye gute bro oya hafete je birambabaza gute umemsi nabivuze kwa Ozi none nawe uronge urabibaje no gute umemsi mwiza twagomba turonke yarafashe map yo kugenda hanze bro nubona ko ari abantu benshi bagenda mu mahanga none gamano zabo bazimitse none gamano kagira narabihevye kujayo bro biri seriye walugum ripatie visa ni seriye bro nubo ugenda none usakaze keza ngaje ugenda gukorayo why not ega siravuze ko nazoza kugerageza kuja hanze ndashaka kujayo gukora agukora yes gukora akazi ku MC hamukagaruka
yego nkagaruka je nkagumayo ndashobora kuguma nkasanga ibikorwa hariya ni byinshi ariko nizosanga ivyo ngaha muhira ega nibango ry'Imana Imana irashobora kuntuma ikavuga ati muhungu wanje we rero ndagutumye naho agenda umara igihe munaka rero ico gihe je ntaco manzi uravyo donc ufite ishaka kukubwira yuko ndashobora kujayo ngiye gukora uravyo kuko nkubu ndamaze kuronka abantu bambaza turafise passport ndagate passport yanje basha irahari gusagira yuzure Rwanda Burundi mugurumva ego rero toro bugaka meme nashize mu kidodo catirike kaebe niyo nico nikindi kintu azanuragiye gusaba visa bambwira tumaze kugenda he naragiye Rwanda naragiye za Uganda ndagenda na za Tanzania candogira ko natiki ati nagiye mbona Ethiopia ko naragize skari Ethiopia ava vyitwa nyene ko hashi ko amazigi aga passport kanje ari umuntu yarose passport no bitari igiri heri ataravuyaje uwo muntu mbo yihangane oya ni yego yihangane ungarashaka kuja mu Rwanda kameme bagatera kikidodo gasoza umukuze wanje afise passport uga ntarayigendako sorry bongo tani bisaga arakuvuze none ra ibice bimagarukira niko babimeze ariko none uvuze yuko ari bango ry'Imana kugira ngo kugira niko ndavyita yes niko vyita urizera neza yuko kuba vyaranse uri muri bamwe bagomba kuja muri serbi mugabo biranga ariko uremeza yuko kuba vyaranse ari umugambi w'Imana eske bikiba muri ivyo vyari bimeze gute bien sûr nyene erega ivyo dushaka ari ivyo dushaka Imana idashaka sure ari ivyo twege dushaka Imana idashaka hanyuma Imana niyo ishitsa ubugombe bwayo kuri twebwe hanyuma bivanye nuko kuko yo yibona imbere ari ndirimba Redemption Voice nkunda cyane gose ivuga ngo ihagarara ku nama ikavuga ibyo kwiherezo rero niyo Mana tuko turavuga uyu rero iyo Mana ihagarara ku ntanga ikavuga iko ibyo kwiherezo twebwe turi banda ari nindi jambo ryayo rivuga ngo nkuko isi yitangiye uburengerazuba uravyumva niko ivyiyumviro vyacu bitandukanye n'ivy'Imana urumva ari ivyiyumviro vyacu ni bito cyane gose ku vy'Imana rero twebwe muri utu twiyumviro twacu dutoyi hari ivyo tuba dushaka bivanye n'amabezo yacu kuvuga ati Imana ndashaka gutera imbere muri ubu buryo wenye nukipangira akarongo kiwawe kuburyo ushaka guteramo imbere muga Imana nayo akaba atari kwibibona ariko still ivyumviro vy'Imana ku buzima bwacu vyamabiri ari vyiza cyane gose so rero nanje muri uko kugenda nari nashatse yuko nari niciri iyo nzira zawe zanje zo gushaka nkuko nabandi bose baziciye mugabo bobo bihurirana biri mu bugombe bw'Imana jewe ntivyari mu bugombe bw'Imana uravyumva donc naragarutse naragiye hama ntibyakunda cugine mfise muga ari ibintu biba nko ku mukretye ngira ngo bishobora kuba nawe byarakubaye ko uri kuradukurikirana ugasanga uri nta caha nta muntu muvugana nabi bimwe wisuzuma ukirimbura ukavuga ati wana je no mbona mengo je ni Imana mureba je ni Imana tumeze neza ntari wazi naribwe je no kisuzuma je ico gihe nari kuko je n'amahera yo kugenda sinovuga ati unari ndayafise cyane gose ubona ko byatwara amamiliyoni atari make ariko nagenda ronka abantu uwo mbwiye akamana yarenze ayo urumva bya bintu byose bikagenda biraba facile ni makome ngo ni Imana ikashaka kuboko avuga ati Imana irabikoze ndagaraboga ibi bintu bavyo rero jewe mbona nyene bigenze uko navuga ati Imana iri ku ruhande rw'iwanyu hama ngezeyo biranga kikuragenda igenzize cupona biriko bigenda neza muri wewe ndashikira muri etage ya ntuzenya 5 étoiles bari badufatiye bagize skari ndamaniza neza ku breakfast meze neza ku gitanda kimeze ndavuga ati mongo wangu kwashikara kumasezerano yanje ndiko ndabigendera nkuko mugabo sivyo uravyumva sivyo rero maze gushika Istanbul ndashika sanga turi bloke watisha abantu bari bloke je sindimwo kwera nabo bati je sindimwo vraiment nitubandanya sanga hari abantu baje Disney
ro 18 kuko abantu bajabutse n'abantu bari bagiye ro 17 je nanje nagiye ro 21 no kuvuga guhera ro 18 gushika ro 21 bari baduhagaritse twara abantu benshi cyane gose aba mama aba papa abana bakiri bato bari bagiye kujabuka Iwana muze n'abantu twahuriye hari ahantu abantu tuzinanye ku izina rya No Turning Back ndabaramukije cyane gose ndanabagira ati pole sana mugabo Imana iracari kumwe natwe mugihe tutarapfa banene mwiremeshe nyene nkire muvuga ko donc Imana tubika ibindi byiza kandi rero Jeresi numva maze ndavuga ati none Mana je dupfuye iki akakanya ko byose byari bitunganije neza ya noti yo kugira byari yari none bigenze gute uranyihindutse ko namfise na Bible namfise n'umurongo nagirako avyumva ese n'umurongo mugabo batubwira ngo ntitujabuka turamakubita indwi yose ngaho mu Istanbul indani turi abantu benshi kurya cari kibazo ibintu muri airport biba bizimvye naho n'ahantu baguha connection muri 24 heures mugira abantu muca Istanbul baguha connection isaha imwe muri 24 heures nukuvuga ibintu byose ufise kugenda wabitunganije kuko ugize ikibazo uri ndani Istanbul uronka connection 1 hour in 24 hours so rero nahantu ikintu cyose urumva niyo wogira probleme ntushobora kuyitunganya kuko nta connection ushiramwo passport ukuva gukubita code imara isaha yose bo iyo ni experience kameme namenyeyeho ndabibwiye n'abandi nko muri cyugira abantu iyo ntajayo ibyo ntimwobimenye uravyumva rero nuko moto turabaho hantu gufungura byari bigoye twafungura ku magendera bya muga kameme muri bwa bukerebutsi bwanje je nagenda nkasumira abantu moto ego je narinjira muri za VIP kubera twadufise ico bita boarding pass imara mengo 48 heures Istanbul entre 48 heures chankwe 24 heures no kuvuga nakantu ni ikintu ukubita mu donc kaguha access yo kwinjira ahantu hose n'ibintu ugura biba bigabanutse muga après iyo 48 chez 24 heures na usubira mu buzima busanzwe muri état normal donc ubugura nk'abantu bose uravyumva rero iyo boarding pass yari yaheze ariko nkaguma ngenda muri ewana nkahengera nk'umuntu yinjiye acishijemo yuguruye nanje tukaca twinjirana aca ngenda ahantu rero nkaca nsoma ibintu nkaca ntora ibintu kuri makeyi nkaca nshira babandi babagiye abantu abamama abapapa bari hariya indya amaji kwera ibintu usanga bicurizwa n'inkoko ahamona ntagikunda inkoko naraziriye cyane kabarundi turiyeme indwi zibiri ugingo kugusa abantu baritera rero dukabigira ibyo ukibuka uko hari abantu hari ababara kubera hari abantu bari bamaze iminsi myinshi bahuye n'ibyo bibazo byo kutaronka connection kugira ngo baregre ico kibazo kibaye mugabe kaca bituma ko bamara yigiye rero n'amahera yabaheranye tugafashanya muri ubwo buryo hamwe nkaca nkunda abanyengagara abanyengagara bw'iyo situation twari gwara abapita abanyengagara twari kumwe bobo baguma baje kubaza ibiciro bya rikere bati iyi situation turibwo ukafu iyi situation turibwo niyo kunywa inzoga kwe niyo kunywa marikere oya wikuremo ubwenge abarabyikura oya zari zinazimbye kuri rikere kugura rikere muri ntuzenya muri airport man biri expensive sana ako bakikuramo ubwenge ati twebwe bakazigura kandi bakanaborego bakanaborego rero reka suzu ubujaba yitwa Big nawe yaragarutse ari ngaho ari ngaho wewe yavuga ko atazora donc ntiyumva uko yogaruka mungahagaza dukubitana imitwe mwivire cyane buturino yambere nta uragenda onjaye yes rero umuntu urumva ko baradusubiza inyuma twari dufite akantu tuvuga ngo no turning back no turning back kari akantu ko kwishigikira ukoje kuvuga ati basi muduhe ubuhingiro ngaha ni mutugire iki ibi na biriya byo gusaba ubuhungiro ko twari tuvyemerewe mugabo abarabu mamara abarabu
abarabu barafise akantu kabo ku banyafrika ariko abarundi twe turabana beza tubana nabo ngaha mu Burundi nta bibazo nta mugabo buyishitsi wabo bakwakira neza yes ukeniye umu MC mwiza mu rubanza rwawe evenement ariyo yose amaseremoni atandukanye kiri mu MC atuma urubanza rwawe vuma ruryoha neza MC Marlesh katwijere mu MC rero gute wiyumvise ikintu cy'ubu MC cyaje gute ico kintu caje nyene mvuye muri tiki ubuzima bwasashaye yego bimaze kwanga acarondetse ikindi kintu naraje oya siravuze nararondeje mbugani kwera aromo nabivuze kwa wozi mu kiganiro nagize je bundi hariho mpeti amujamarambo n'umushinga ntaye nubwo ari generation yanje n'umushinga ntaye ari Canada n'umudamu wiwe nibo banyize for the first time hama barangomwa ndabakorera urubanza rwabo rwari hit on hit kabisa ruraryoha niho natanguye kumenya kuko ni umuntu ari populaire ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu rubanza rwabo rwarahitinze sana ku social media Face 257 ijya best 257 nagwarahitinze abanyene ku macano hama nyene bagenda baratanga nimero ziwanje atujya mu ntabakora urubanza ni kandi ariho kibikora mbo yari yakangahe ravyumva ariko niwe yandondeye vraiment anamproposa n'amahera ravyumva ndavuga ati none donc akazi sanzwe nkora amahera yampaye ndayakorera indwi yose ndamate ndashaka gukorera amahera umunsi ukuvuga umunsi amasaha abiri ega rubanza n'amasaha abiri saa none ndashaka kuyakorera rero cyane nyene Imana iranshira mu ico cindiro cyo kuvuga ati mbega ibintu ngo bikomeza Imana iregende irashigikira mu ubwo buryo ngenda ndagira mu ikiganza ciza gushika uyu munsi ndacafise ikiganza ciza ndashima Imana ndamaze gukora amamanza atari make kesaswa ayo usanga n'indimi zivanganye ngo Imana iramaze kubimfashamwe kugeza ubu vraiment ni ubwayo nagena ndarangirwa n'abantu ntazi abambonye ntazi bakavuga ati uyu muntu shaka uduhe itandukanye hagati y'impano n'ingabire cyangwa ingabirano itandukaniye he ingabirano impano n'ingabire none ubundi si cyo kimwe gamuta oya entre ingabire niyo ngabirano yes ingabire n'ingabirano impano ni kinyarwanda oya ni n'ikirundi impano hanyuma ingabirano nasho n'ikirundi ako biratandukanye kamera abandi nibyo yes ni talent sivyo talenadon talent niyo mpano don niyo ngabire niyo ngabire bo jewe sinzi yuko don urakijijwe kandi ego don ingabire iva ku Mana ni ingabire iva ku Mana Imana iduha impano hanyuma impano nayo nibaza yuko ari ibintu niko nibaza yuko ingabire c'impano ingabire wavuze impano nibaza yuko nako nyene c'est toujours autour y'Imana kuko hari ikintu c'igikundiro avyo hari abantu bafise igikundiro muri societe hama umuntu wese akamugomwa hanyuma umuntu wese akumva yomugirira neza cyangwa yomurangira akazi muri bya bintu akora hama nibaze uko ico ndagifata uko ari ingabire turonkera muri societe iyo ni ingabire y'ukuntu wewe usanzwe witwara iyo ni ingabire hari impano rero hanyuma impano ni ca kintu Imana ari ahantu muri Bible havuga ufite jewe ndiko ndatanga uburorero sinigera mvuga umurongo exact cyangwa ngo muri ntozenya ariko imba ndarize ahantu ko Bible yamfise Bible nini ahantu amajambo yose abari mba ndahazi donc ndazingura simba ndabeze ku mutwe ni muri Matiyo mu yamugimba ndahazi so ari ahantu havuga ahantu Imana yahaye abantu itaranto
Bibiliya ivuga zya itaranto taranto zitanu. ziriya taranto hariho uwazironse hariho n'uwaronse imwe araja kuyibika hariho abatazikoresheje so rero ni ikintu imana yahaye buri muntu wese do iyo ni don ego do ni ikintu taranto urayivuga rero Roma do ni ikintu imana yahaye umuntu wese nyimba nawe uriko uradukurikirana utaramenya do iwawe you have to pray and ask God impano yiwawe bavyumva kuko umuntu wese kandi iki ni ikintu imana yatanze ku bantu bose kugira ngo ntibazo ufite umuntu ari tarantiwe ibintu biroroha bavyumva like nk'aba bamese tuko turabona babaye amari zijya n'impano impano imana yabahaye kuko ibintu uramaze kubona no mw'ishure burya mw'ishure n'impano si twese burya twaremewe kwiga ari impano zacu kweri kwiga igituma ndabivuga uko atari twese hari umuntu kwiga byari nguvu kuri we bavyumva n'uwundi kwiga abifatira ku kibaho atarigwa aranja no kwiga muga rero raba nko par exemple nka wewe wariga mw'ishure uravyumva apare nabijya mwigisha yakwigishije ntavyo wumva uravyumva ukaca par exemple ukaca ushirako umunyeshuri akagusigurira washika muhira ukiyigisha mbere ukanagirana kuwo ivyo bintu ntubitahure wagira imbere y'urupapuro vyose bikanyika uravyo hakaca habaho rero n'undi muntu abimenyera ngaho ku kibaho ni wa mupeti kwirigara abaru wa mbere mugabo niwe muntu aduhamagara kwirigara ariko kw'ishure ewana 20 uwo muntu abarika akorera mu mpano kuko biroro uravyo ndashaka kubwira ku mpano kugira ngo nkebure n'abantu bataramenya yuko bafise impano twarahawe impano twese kugira ngo muri ubu buzima dukore turonka ibintu byoroshe kuko ntabwo nibaze yuko mu byiyumviro by'Imana itashaka ko tuzojya turushe cyane gose oya kujya kunivuga ngo umugabo azojya arushe ariko no gukoresha amaboko yiwe cyangwa izo mpano nyine Imana no kuririmba no gukina umupira no kuvuga n'akanwa niki byo byose ni impano rero umaze kubimenya habasigaye kugira iki kwa prova ikintu kiri muri wewe no kumenya kubikoresha ndavyumva kuko itabaye itagira umwimenyerezo nayo nyene hari igihe uravyumva so rero mwiyo we imvuga ati do ni ikintu ingabire iva ku Mana rero menya do yiwawe hanyuma izokugaburira nico gituma abazungu burya umuzungu arakurikirana umwana wiwe kuko arigenda kumenya do y'umwana wiwe akiri muto ariko umwana atanguye gukina ku myaka 4, 3, 5 guco hari ibintu usanga akundamo cyane gose ugasanga umuhaye telefone arayisambura uravyumva umuhaye isaha arayisambura donc umuhaye ikintu cyose nk'uwo mwana urumva ucumenye yuko ikintu ca maintenance niwe uravyumva ni do cyangwa imashini ugasanga ufite abazungu ukujya kuntu umwana ariko arakura baramwiga ko nico gihe babana nawe mugatwe dusha duho muyaye uravyumva bakakugira ngo bamenye ikintu umwana wabo rero bamaze kukibona baca bamushira mu ishure ry'ivyo bintu hanyuma agaca kurirana naya mantuze ama football tubona abana baca baja muri academy ivyo kugira ngo bakorere impano bakomeze kurimira impano yabo so nivyo ndiba washize mu bwenge bwinshi gose nashize mu bwenge bwinshi gose ariko ku bwawe impano n'ingabire bitandukaniye he ingabire ni okay uyo gwawe uyita iki wewe jewe ni impano ni ikintu umuntu avukana ego sinakuko nabuze nderanja jewe yes ariko yes hama ingabire ni ikintu Imana iguhaye ukuze utaruzi ico kintu ni ikintu Imana iguhaye ukuze utaruzi ukavuga ati ikintu mbekije gute gako ni Imana iguhaye navyo narinzi abantu bako barakurikirana African TV baraza kwandika muri comment batubwire uko ivyo bintu ari uko nyene ntunjaniranye musaza ubiko azumba rero kumenya ingabire yawe canke impano yawe ukuze byarakoroheye mbega guca wisara mu vy'ubwemsi mbega nize ntambamye wahuye nazo mbega ntambamye ntizobura amakandi plus kukure je nakuriye muri eglise narakina masketch n'ubu ndacayakina hama
urumva nagenda kuva nkiri donc navyo nabikoze nkiri mutoyi nibaza ko nagiye kuvyinjiramo cane en 2014 guco canke sinibaza canke 2016 guco ni ukuvuga yuko narakiye kandi kenshi wasanga ndi acteur principal rero eglise yaramfashije kwimenya no kumenya impano iri muri jewe kuko baduhamagara bavuga abantu bari talentueux muri iki kintu bazi rero numva nujamo hanyuma mbona biriko biragenda bitoka avyumva rero numva guteranya ca kintu co mu bwana gukubagana hanyuma naho ahantu ndi vraiment let me telling you something ahantu ndi jewe sinzi kwihisha je nitwahura ndi seriye uzomenye ko nshonje ego je ndi seriye mbashonje nukuvuga kesa so ahantu ndi mu bantu ntazi iki ndavuga avyumva rero hariho nk'abantu dushobora gucokozanya ibiki ntakuzi ukibaza ngo ni muhari wapi ni ukomeze bari blague ni ibintu do passage biherana no ngaho zimwe mu ntambamyi aba MC muhura nazo ni mu manza mugenderamo ntambamyi maze guhurira n'abantu kumbe mwapatanye urubanza mugabo après mbere yo kumbura yo kuri amafaranga canke ibiki kavuga ati kandi kakazi bwandi nuko uye baka kazi kose nikaburamwo ntamamizi zitandukanye kugira ngo nakadukurikirana ubiteguye kumuhamagara mu rubanza rwiwe yumve yuko ari ibintu abwirizo gutunganya hakiri kare uko birabaje gukora hama afite ugasanga bibaye nabi bimwe mu myihariko y'akazi kawe bimwe mu myihariko ni bavuga yuko hari igihe abana kubera akenshi nga mu Burundi ntituratahura umu MC akamaro kiwe mu rubanza umu MC n'umuntu abaje kuryohora urubanza no kurukura muri vya bintu bimenyerewe akarushira mu bintu abantu nyene batamenyereye amen so rero umuzimwe mu ntambamyi hari igihe abantu baturondera abana batabavuganye n'abavyeyi rero ugasanga abavyeyi baba bafise umuntu kanaka amodera babita ba moderateri n'ivyo boyemuse n'ibintu bataza batavugiki bo bazi umumoderateri so rero ntibavuga hari igihe bo kubera nyabavuga ati n'urubanza rwacu ni twebwe twemvestishije amahera iki bakabidesida mwiyowe mugabo mu nyuma hakaba intambamye mu bavyeyi bavuga ati uwo ninde ko twebwe tuzi tonto Diomedi ari wa amodera niwe amodera neza niwe yatanze Jimmy niwe yatanze ntuzenya Baltazari kwa ntuzenya hose niwe yamodeye uvyo ati n'uwo wundi ngo mu MC Mahareshi cyangwa umu MC wundi aje gute ibyo n'ibiki rero umva ni ibintu ni intambamye tugenda turahura nazo muga akeshi jewe ndagirana ikiganiro kiri deep n'abageni donc abantu babandondeye ndabaha umwanya tukaganira bakanambwira icipfuzo c'urubanza rwabo ukuntu bashaka yuko umuntu yororongora na bien sûr bakanambwira ati abavyeyi babo ukuntu bameze hama vibe bafise kugira ngo menye n'inkuru ntera canke urazi kenshi nivyo twemprovisa mugihe yo bakubwiye mu uko kwemprovisa uramenya naho ugera rero ndavugana nabo for the first time ama nkagera binabaye ngombwa nkavugana n'abavyeyi nabakambwira ati about yabaye invite babo kuntu biba bimeze uravyumva rero si kugira ngo singwe muri uwo mutego nubwo umunsi umwe vyigeze kuba urubanza nyene rurahagarara nyene kubera umu MC bari bateguye bimwe nyene nakubwira bavuze ati uwo muntu waje gute avyumva aje gute kuba umva abana ntibari bavuganye n'abavyeyi babo rero mu nyuma wa muntu uzenyara wa mutonto nyene abamenyerewe mu mamanza yabo aramodera agapfara abana barampamagara ko yari akantu twari twateguye kuri uko kwicana nabo ndabapropose utuntu ko ndakunda cyane kuzana impinduka mu kintu aho ngeze hose no mu kazi kose nkora si nkunda gusiga ikintu ko nagisanze mbashaka ahubwo ndagikure aho nagisanze ndagishitse ahandi hantu rero I like muri kugiye gutanga impinduka mu bintu ndimo cyane ndiko ndakora bavyumva meme no mu kazi kanje ka buri munsi ndakunda d'abord ishusho mbi nasanze muri ico kintu ngerageze kuyihindura hanyuma tunakigeze ahandi hantu rero ndiko ndagerageza gutanga akantu gashasha muri aya mariage tureke kwisanga muri bya bindi tumenyereye muga surtout
tutagiye kure y'umuco tuguma kuri wa muco w'u Burundi kuko aba batama bacu nico bakunda kare tumenyereye aba MC cyangwa aba moderateur nkuko babivuze benshi abantu bubatse nabo tuzi no munsi benshi barubatse ariko kubura umujene hari mwana wa mama ivyo bibazo navyo yes kubura umujene kubura umujene hari ico kumbura ivyo ngiriza canke hari abandi bavuga ati umujene kwe turamuha urubanza arurongore neza kwe uyu muntu atazi iyo bija bino bintu ariko baragira birakorohera we womenya ko ntanga n'impanuro mu rubanza ariko na hasi Frank turabona ko amenyereza neza Barca kandi ari ku ruhande kandi abantu reba nka bamwe bwereye nimuzi guhanurira mu nkuru na Mourinho yarabaye mumenyereza wa mbere atakinya umupira bavyo bo anyways rukuvuga bayani majambo mayani majambo ego nivyo abantu twe mu Burundi turajija ku gihagararo cyo muntu ego hama muga kandi si byiza si byiza kuko igihagararo cyo muntu sico kidantifya icashoboye cyangwa nico donc icashoboye nk'ubu wewe sishobora guca ndakujija ndavyigihagarara ico ukuri I mean turajija turihuta cyane rero pour dire yuko umuntu ashoboye arashoboye umuntu ashoboye arashoboye hama ntibivuze yuko wivyo ushoboye je ntashoboye rica ribikosa uravyumva wowe ivyo ushoboye je ntashoboye kugira rica bimbere kosa humura kutarongora sikosa no kuri wakoze oya niko ndavuga kuri iki kintu kivuga ati mbega uyu muntu ntarabishoboye atarubaka si ngombwa kuba warubatse hope yuko n'umuntu twubaha cyane gose Kigingi yatanguye kubikora atarubaka kuko yubatse jo bundi uravyumva rero ni ibintu bisaba kuba uri gukorera mu mpano yiwawe nkuko nabivuze hama kandi ukamenya no kubikora neza rero rero kuba ntarubaka navyo peut-être uko bishobora kuba bimbera intambamye kuko iyo ndiko ndahura n'abavyeyi barandaba vekere na rukingi yiwanje bagati none iki kidogo kije kuvuga iki kabisa mu ba ministre mu bakiya mugabo kameme ubu Instagram yanje imeze neza ndamwereka ama video bararaba ugati narakoze nagize ibintu akarabikogwa akavuga ati ni sawa haritsego ni sawa kabisa mugabo bwa mbere aba yagize dute ariko ndafise ibikorwa rashaka kuvisita Instagram yiwanje yitwa MC Marlesh cyangwa Justin Marlesh username ni MC Marlesh mugaye izina ni Justin Marlesh nibaza ko uvuga ivyo vyose n'utaramubona mu rubanza jewe urubanza rumwe gusa gwatumye bimanemera vuga ati vraiment umujene arabizi kandi abikora neza yes ushaka urubanza rwa rumera neza ushaka urubanza rwa rusa neza hama kandi n'abajene bahaje hari ubazi kushobora kuja mu rubanza gamuze ugataha wamaze kuba bored kabisa gukora bya bintu byahabishe byagize iki mugaba ahantu hari abajene ahantu hari abantu bari wise hajanye uyu muhungu kuba open the ball yes abantu bugurutse mu mutwe je ndanabwira abantu bandondeye nkabaga ati ikintu ca mbere mbanza kugusaba kubera malgré stress zintu zenya z'urubanza y'integuro ndabaga ati ba open ati zini indoto zawe zigira zibereye uno munsi so rero be open hanyuma ube wewe nyene uryoherega urubanza rwawe so rero iyo bavyemeye biramfasha nanje cyane gose kuca ndabafasha muri uwo munezero wabo hanyuma za ndoto biyumviriye igihe n'igihe kuko nk'ubu wenda urafise indoto za mariage uko ntizomera bavyo rero izo ndoto nkaca ndazibafashamwo bikaca biryoha cyane gose bavyo rero first of all nuko tworyoherwa mu mariage yacu yes ikaba souvenir vy'ukuri tazibagira kabisa bana kumabida ngo yo mu moderateur vale ngo yakuri kwimana yatwirije urubanza igana mu abantu batangura gusohoka yes ukeneye moderateur myiza ushobora kumurondera nimero mashobora gutorako kumbure kugira ngo kuko turi mu ntango z'umwaka mbura barapanga mariage mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane gushika mu kwezi kwa12 bariko bategura urubanza mugabo kugira ngo abantu bo mu kwa 12 bagira bahuzutse c'est vrai
ego munyarutsi no kuvuga yuko ibintu biba biriko biragenda neza abantu baba bariko baratahura akamaro k'umuMC mu rubanza so rero nimero bashaka kuntorako ni 79 cyangwa 60 013 369 d'abord ziri no mu ntuzenya kuri ego kuri Instagram yanje ku ma platform ziriko bashaka kunyandikira hanyuma tukavugana si tukuvyerekeye akazi zivuga mu kirundi za nimero ziwa ndakwisabye Jafrina ushobora magarisha okay ure mwageze mu gisagara mushamatagura kwibona hariho 79 majana 4 majana 9 ende guca mu biharuro byinshi akabaho na 61 hanyuma ubusa 13 hanyuma gatatu 69 voilà nabitoye nizo ye ikadusozere kuri kano kantu ko kugira ngo dukabura ubwenge gatonya kuyongobeza bisigura iki kuyongobeza oh my god man what's going on kuyongobeza bro vya vrai abantu mu mama aravuye ruguru rero mugaca mwigira abanyagisagara gusa egazi bale kuyongobeza kivuga nagana gusohoka ivuge no mu gifaransa naho sinokimenya oya kuyongobeza sabi ikindi kirundi oya nico kirundi nyene nico bro vya kirakunani example kuyongobeza nyene example navyo wumva vugira example yakayongobeje kabisa yakayongobeje mudufashe imbere muri commentaire mbere ko nishura amace dusoza iganiro cha wera namwe ugitora kuyongobeza namwe ugitora kabisa kirondera nimba ko kutari umurundi kuyongobeza kumira mirunzwa kumira mirunzwa none yuvuga uko kwico naca ari kirundi nyene nico kumana kubajije oya no hari hari noya no nyene no hari akantu oya uko no kontrika bro kuyongobeza icitirangwa cayo kumira mirunzwa kumira mirunzwa kumira utamize kayongomeje kabisa rero mu bintu nkunda je ntama ntangara iyo numvise abantu bakorambira ngo mucere ngo hari nk'amabuye ngo rero ko barahekenya ngo hari nk'amabuye ndabaza ne mwawuhekenya mushakiye urayongobeza n'umucero ya breva umuceri woroshe ko ubundi umirusha bamuhekenya ushaki ayo mabuye mwahuriye hehe nayo yes merci jewe breva jewe ntibeshe jewe nimba nari inusu y'umuceri cengera mpekenya ngira ngo ntanusuro tungano kukwe abazize ko eganusuro mpekenya ko tungano ko breva umuceri ubundi no uburi kurabuza estoma gukora akazi kayo uhekenya umuceri uburi kurabuza estoma gukora akazi kayo yes dusoze n'igiganiro cacu twayaze bishimye bitandukanye kujyana n'akazi kiwe cyane cyane uko bari umu MC kuba ari umuntu ashobora kuryosha urubanza rwiwe yes ndagushimiye cyane gose kandi nizere neza yuko urubanza rwanje naze zo rukora neza gwawe n'urwanura okay yes merci beaucoup ndagushimiye cyane gose ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV ku bakunzi bawe n'abakunzi b'imico n'akaranga k'igihugu cyacu cyambere mbanje kugushimira wewe wangendeye ngo wantese abantu urakoze cyane gose merci sana surprise umuje nayo gusanga ari mu bindi bana ko nditegera karete kandi wakariye urasubiza nako ryari kire yiwanje none wambwiye okay so rero d'abord nari navuze kare yuko n'ibintu by'ama company ibiki ego ama gospel ama organisation si ndo mu MC wo mu manza gusa ama kandi sindi no mu MC wizi ndirimbo amen aya ma concert yaba abandi atari gospel bijya sinjayo abyumva oya sinjayo ndi mu MC sito ku bintu by'igikizo rero CRM I'm here for you Redemption Voice I'm here for you Victoria's Kainosi Dudu n'ibindi why not hanze why not hehe why not mu Rwanda donc I'm here for you guys makandi ama companies ama manuzenya n'ibindi nyene ama societe afise ama event mateguye mwateguye
families barashobora kugira akantu Agafete bateguye muhira. feti mushaka Wow. yuko tuza kuguma dutwenga turyohewe Mm. kuko ndanagira n'amadine abantu bagafungura bariko baratwenga muri Ibi vibe n'umukomedi. ya Wow. navyo urumva Yeah, abantu yeah. bafunga ko baratwenga cane rwose umunezero ntangere so ivyo byose ndabikora iyo turiko turaganira ndaguha buke imeze neza cane Wow. rwose so ni ukuvuga ivyo byose urashobora kubindondera ko canke ukumva muri bwa kwa gutezanya imbere muri bwa bumwe ngavuga ati je narumvise umuntu kuri African TV Yeah, ati yeah. wane ibintu ndabona yo bikora Yeah. ati cumuha nimero cumupasira Yes, nk'ubantu umuntu yampasiye undi muntu kuva muri Amerika Yeah. ndamushimire cyane ntituzinanye Yeah. mugabo urumva n'ibintu abantu baba Yes. Twizere ko hagiye kuza benshi batandukanye Cane mu manza cane. zabo, Rero- mu manza zabo. ndabashimira Tugushimira nawe kuba twagiye. ndabashimira cyane gose mukomeze kugira ewana subscribe kuri African TV Yeah. umutipe tumuteze imbere nawe arongore ntararongora aracari ingaragu rero Yararongoye. wararongoye irihe bag Yararongoye. Ini none erega impeta ni ikimenyetso ariko ibanga ari ku mutima. donc ok ko félicitations kwe hego vraiment faut onda félicita quand même yego wararongoye Yararongoye. abantu barongoye foko tuba félicita kubera mbingo do ntiyase kuva Oya nyaruka kuvayo. Abantu barongoye ramurungura kubera ko kubi Bujumbura burya ni ya entre ndafise amahera navanye muri Ethiopia ndashafise Ana Ethiopia. banyirukananye fise Kwirukanwa. ndagusororera Ibana merci kwa beaucoup. wagize urubanza Ibana asante sana. aho kantu karakwiye Ariko Maria Jenira abantu buzuye. banza Oya turabana. Oya turabana. Seriye. wa Twagize ta civile. boss amara yansubiza Oya hamba. Ayansubiza. Mwasubiza amafaranga. Magali mariage Oya mariage ndindiriye wewe. Oya bahita civile serious. gasongo Mumbari nanga. Yes, merci beaucoup. so thank you rena ko ndashimira abantu mvuga ati mugire subscribe Yes. ka African TV Yeah. tumuhe abantu je deja nagize n'umuryango wanje ndiko ndababwira ati bagire cyane Afise umuryango nta muryango. oya umuryango mvamo ego umanda bagata afise YouTube bose ga subscribe kwa African TV Yes. rero tumuhe n'ama views cyane basi iki kiganiro mugishare Ishike kuri yes. dushike kure kugira ngo tugumize kugenda dutezanya imbere Yes, so yes. rero ndabashimiye Imana ibaho umugisha umwaka mushasha mugire iyo muba mwubahwe mugire Imana mugire aho muba mugire amasaka n'amasakaramentu mugire ibyo Ivyo mutanga mugire imirima nibyo ni imirima ibyo mutanga ivyo musigaza. nivyo musigaza Wow. urugo rwanyu rwamemwo inzimano uravyumva Abashitsi binjire basohoka. binjire basohoka Wow. mugire umugisha kuva mu Kirundo kugera i Makamba donc Imana ibahezagire cyane Kuva haruguru gushike. gushika epfo impande zose big up to you yari MC Marlesh Yes. ndabakunda Yes, yari MC Marlesh genda kuri platform zitandukanye Facebook, Instagram uraza kubona MC Marlesh uza kubona ko umujenje ameze neza azotuma urubanza rwa ruryoha neza. Yes, ndagusaba gura subscribe yari Fanny kuri kamera za African TV. Merci.